yamaze gushiraho uburyo bukomeye cyane bwo gutera pressure umugabo witwa Vinicius Junior atarongeza amasezerano gushika muri kano kanya kugira ngo abashe kuba yo kongereza amasezerano. Vini mwiza rikaragara ku rwego rwiza muri equipe yitwa Real Madrid, ariko Vini kigoye equipe yitwa Real Madrid mu bijanye no kongera amasezerano muri iyi equipe yitwa Real Madrid. Real Madrid ati naho wozana nde ntitukurenza miliyoni 22 ku mwaka, kandi zirimo byose zitari net, mu gihe abegereye Vinicius Junior bavuga bati twebwe twifuza miliyoni 25 kugira ngo tugereze amasezerano net ku mwaka ziri net. Ibindi by'amadwa TV ivyo nimwe muzo sote muzo bita nimwe mugomba kubime ati muga twebwe kuri konti umushara takindi wongeye kuri konti dutora miliyoni 25. Real Madrid atahana onye naho mwamagara nyirubwiranda papa kabafasha ati nigikunda ko basabira ati nigikunda nigishoboka uratora 22 cyangwa 226 Mercato yo mu kwezi kwa gatandatu turagusora tugurisha kipiza n'amafaranga ugende. Namara umusore werose kumenyesha yuko goma kwigumira Madrid kandi ibintu bimeze neza cyane. Ubu rero kirimo inkuru nuko iyi equipe yatwaye Madrid ngo ishobora kuba yamaze kuvugana n'uwitwa Pimenta Rafaela birumvikana ni wasigaranye imitungo yo witwa Mino Raiola, birumvikana kara mudamu yahoze ari agent akomeye cyane yaragarira abakinyagi batandukanye nyakwigendera baramuzi mane mwaki yaritavye Imana ariko no munsi imitungo yiwe n'abakinyara ahagarariye basigaye minwe witwa Rafaela Pimenta ari mama w'nya Brazil kazi. Bivugwa ko rero equipe yatwaye Madrid maze kugana no witwa Pimenta Rafaela ndetse ikaba inategekanye gukubitamwo dossier y'umugabo witwa Erling Braut Haaland muri equipe yitwa Real Madrid. Makuru hano bamenyesha ko Pimenta yabwiye Real Madrid ati ntibikunda yuko Haaland aza kipe itumuze Vinicius Junior ndetse n'umugabo witwa Kylian Mbappe. Ni byiza kumwe banza kavamo tuyite amayeri ya Real Madrid kugira ngo Vini aje kuri iyo pressure yumve ko kongera amasezerano cyangwa for sure hoba harimo ukuri kuko dossier y'umugabo witwa Erling Braut Haaland twoburi ko emera akinjira muri equipe yitwa Real Madrid. Ariko mwabantu muno munsi umugabo witwa Florentino Perez ubwenge iyo bwabaye bwinshi rimwe na rimwe hari ivyo bwica, iyo bwabaye bwinshi bw'umurengera rimwe na rimwe hari ivyo bwica, kuko uno munsi nimushobora kumbwira ko naniwe gutunga Vini ukamutungana na Kylian Mbappe nta processes nimwe iriho jewe ndiko ndabona yo tumutunga Haaland na Mbappe ukabatunga muri equipe imwe bakaguhereza umusaruro wifuza. Kuko jewe uno munsi ndabigeranije umugabo witwa Kylian Mbappe na Haaland, impamvu mbavuga nti umubano wabo wogora, Haaland ntuzomusaba ngo dukine, meme na Mbappe ntuzomusaba ngo dukine, ahubwo uwo Mbappe arazi ko igikonti wo gusumba ibindi byose n'igitsindo. Haaland ivyo na wabizi vyigwije kabiri gusumba Kylian Mbappe kuko arazi ngo jewe ndi numero 9 full. Uwo Haaland namara kwinjira mu equipe ya Real Madrid umugabo witwa Kylian Mbappe acaba oblige gusubira ibubamfu ku 11 mugabo gusubira ibubamfu ku 11 kwa Kylian Mbappe. Haaland ntashobora kuba muri equipe idafise umuntu n'imiburi amusereva avuga ati imipira ndayikoresha ndayishikana nimba njikana 10 ndagusaba ibitsindo 8 ivyo Haaland yo bivalida bikanyereka ngo ko bari nka gatego Real Madrid igomba gutamwa umugabo witwa Vini kamubwira ngo ubwo tugupropose amasezerano kanaka utayemeye reka tuvavanure twizanire umugabo witwa Erling Haaland. Mugabo subije ubwangi inyuma Haaland na Mbappe yananiwe no kubana na Neymar na Messi. Ubwo Mbappe uri kurabona ko yokwemera kuba umucakara wa Haaland kuko umwe muri bo kugira ngo urinde ronka umusaruro wifuza hagati ya Mbappe na Haaland umwe yokwemera guhebera uwundi. Mugabo kwemera guheberanira technique Mbappe ari mwiza gusumba Haaland. Mugasi ndiko ndabona ikintu na kimwe cotumuja kumvisha Mbappe ngo twaronse numero 9 mufashe kurondera ibitsindo, ahubwo biragoye kumvisha abantu ngo Madrid yotandukana na Mbappe nako na Vini
irindiriye Haaland yasigaranye Kylian Mbappe kandi ntiri butandukane na Mbappe kubera umuzo wa Haaland ngo acakinana na Vini ahubwo la meilleure solution no kwihoza uwo mugabo bitwa Haaland. Ivyo ndiko ndavuga ntije ku bwanje ndabibona nka propaganda canke nk'umukenyuro bariko barakoresha kugira ngo bumvishe Vini ngo we udahari equipe Real Madrid tkozana undi mustare ukibagiranwa vuba kugira vyoroha sinya amasezerano mashasha sino umubano wa Mbappe na Haaland ntibarabana ngo turabe ivyo ari vyo. Mugabe ivyo babayemo biratwereka kazoza canke biradutuma do project imbere tukaraba ngo ho vyo bavyifashe gutamo bisanza ahantu bo nyene bagomba kwitwa barideri ba equipe. Vyo bari ibintu bigoye cyane. Mu makuru ati le Real Madrid a déjà choisi un nouveau galactique pour remplacer Vinicius. Madrid yamaze guhita mu galactique mushasha kugira ngo basubire Vinicius. Na makuru yanditse mu gitondo cy'uno munsi yandikwa n'iki makuru sports muzi ko cegere equipe FC Barcelona cyane. Sports buri yatanze details zose muri no dossier ari naho novuga ngo nanje nzakugira conclusion mvuga ngo umugabo yitwa Florentino Perez kudo chapeau kuri we. Uyu mugabo ni master plan dossier zose azubujya zitwara kandi ukazabona dossier munaniye yonanira benshi bashoboka mu ba president wa equipe agiye atandukanye ku mugabane wa Burayi. Kuko buri nimwibaze ko gutunga abastar mu president byoroshe baguha umusaruro kibuga ariko baragoye kujera kese so muri vestiaire kese so ibijanye na contrat zabo. Ibi rero mu bituma Florentino Perez abandanya kwitwa president mwiza afisa amayeri menshi navyo bigomba kubamwo. Kuko no munsi nugomba gutunga Vini na Mbappe ubure guhura n'izi ngorane. Mbappe vyacafise contrat ndende mugabo ubu Mbappe ugeza muri 2027 2028 ya contrat wera 2030 nawe bizoba bitanguye kumera nkuko. Uyu Vinicius ni yongereza contrat uno musafsira 2027 nukuvuga ngo nanongereza contrat sindiko ndabona Vinicius yongereza contrat izohera inyuma y'iya Mbappe. Vyanga bikunda hano Vini arongera ko imyaka 2 agere 2029 canke yongere ko 3 agere 2030 nkaho Mbappe agera. Ariko bivanye niki? Bivanye n'ivyo ariko ara propose. Niko kantu je ndiko ndaza ko nkavuga ngo ibaze nk'ubu Mbappe 2028 uzowutangwe kwimvira ati asigaje imyaka 2. No na Vini ni yaba yongereje uno musi kuri iyi contrat y'era 2027 akaba yongereje ko imyaka 2. Ukabuzingu ya Vini ahubwira 2029. Urumva stress uyu mugabo yitwa Florentino Perez ndetse n'abantu bitwa ko bari kwa Real Madrid mu jana gestion ya situation contractuelle y'aba bastare bigomba kubagora. Ariko rero ntibigomba kubagora bace babifata ibisanzwe ahubwo nico cerekana ngo gutunga abastare baguha umusaruro mu kibuga ugomba kubiharanira hariya kuko biravunana mu bijanye n'uburyo. Rero Perez ndabona nk'umugabo ari muri mind game ikomeye cyane kuko bwa mbere ntivyanditswe na Marca ntivyanditswe na AS bize ngo vyanditswe n'amakuru gikebana nino equipe ya Real Madrid. Iyo ni point ya mbere yo twereka ngo hari impamvu ishobora kuba yatumye bino bintu bica ku kinyamakuru sport nibice kuri Marca. Ikigira kabiri ugiye kura mugabo yitwa Erling Braut Haaland nkuko bivuze agent we yarigeze nkuko sport bivuga ivuga ko Rafael Pimenta yemformye equipe ya Madrid ati Haaland hano ntibikunda kwaza mu givise Mbappe na Vini agomba kuvamo mugabo nkuko bivuze rero tugende tactiquement Mbappe ntari busohoke tugende tactiquement kuri tapis vert umumenyereza wari wese wobuzanye Haaland na Mbappe nibo bana kuko quality yabo ni imwe ibi twabibonye kwa Liverpool Darwin Nunez n'umwataka byanseka bana na Salah kandi nuno munsi Salah tarasohoka canke ya quality yiwe yo gutsinda ibitsindi here Salah sinda mubona bana na Isaac atsinda canke ikiti katsinda uko bukene uko bwije Salah mari matches atadatsinze ikiti kiratsinda biragoye ko ababitere babiri babana na cyane nk'ababitere bitwa ko ari ababitere exceptionnel bakina nk'abawinga mugabo bafise sans stop ugacumwa association ku numero 9 bica bigorana kandi Haaland tuko turana tactique mibazagira mu gihe adafise equipe yitwa ko collectivement ikinira we ikina yitwa kirikira murondera ku muremero ubuye uno munsi Real Madrid bakina collectivement vyose collectivité Real Madrid ntishobora kuvyara umusaruro mu gihe udafise umuwinga yitwa Vinicius Junior mwiza canke Rodrigo mwiza ariko arakorera Kylian Mbappe mugabo no munsi ncasubiza ubwenge inyuma nkiyumvira none ko Rodrigo yabaye yinyore Vini na wasano ariko aratora kajisho inyuma yuko aronsa asuye kumugirira icizere hamwe Vini asohoka Mbappe akaca yitwa iwinga y'ububamfu ko ari wayikina Erling Haaland akinjira ku numero 9 mbese ninde mu bitere wa club ninde zo kwemera kuba umucakara wundi kugira ngo amuronderere iyo mipira ivemo ibitsindo nkuko nje nimba hari umukinyi maze kubona atagira inzigo mu buzima Vini ariyemera akavuga ngo ndafise karita tawundi mukinyi ironka vuba hafi aha
ariko nanje ivyo gutsinda ndi hasi wewe rero utsinda reka ndaguserve iyo mipira witsindire. Turiko turabona uburyo Mbappe uno munsi yahindukiye kwitwa umwana mwiza kuri Vini, ariko aramukunda, ariko aramuremera mwicizera, akamubwira ati agapenalty twakaronse gatere, mugabo koca akavuga ati n'ubundi nubwo yakamuhaye biriya babidesize ukwaba, ariko jewe ubwanje le tireur principal ni Kylian Mbappe n'ibindi. Ukabona ngo na Mbappe deja aratangwe kubona ngo muri projet ya Real Madrid jewe nitwigiye hanga ngo uno munsi ndiko ndekwa n'uburongozi ndetse n'ibiharuro byanje bimvugira nintakaza Vini nzoba ntakaje ikintu kinini. Vuga ngo yabo umugabo yitwa Mbappe ariko aradefanda Vini. Buriya na equipe ya Real Madrid ubu n'ubwo bakuko Madrid ndakubwije ukuri bagakora ikosa ry'uko ino saison 25-26 yera Vini atongereje amasezerano, bakisanga mu ino processes bavuze ngo bazoca bamushira ku isoko. Iraba ari sheki ikomeye nibazoba bagikonvenka Vini, kuko nibisanga irijamo ibyaro vyiwe vyaramuvugiye bagomba kutamutakaza, vyanga bikunda baramuha ivyo ashaka. Ariko ikintu gihari gikomeye, niba taronka Vini afise ibi byaro biroroshe kumbure ko entourage bimubwira ati raba Vini kuno uracakeneye kuba Madrid sportivement, hariho byinshi ugikeneye wogera kuri kuna Madrid akaongereza amata. Mugabo uyu mugabo yitwa Perez azi uburyo biri riske kudiringa n'umukinya amaze kwinjira mu mwaka we wanyuma wa kontra. Nico gituma uno munsi ubona ko ibi turabibamwo gushika ino sezirangire canke gushika Vinicius Junior yagize gute yongereje amasezerano. Rero kudosha pokuno mugabo adahema, aziko uyu mwaka wa avant umwaka wa nyuma we wa kontra uryoshe cyane kugukonvenka Vini gusumba uko yofata riske yo kumukonvenka ukanyuma. Ndangiriza gukora aka kantu rero nariko navuga ibya Kylian Mbappe n'ibindi, ariko deja bigaragara ngo no witwa Xabi Alonso byanga bikundura by'inkino zitanu ziheruka ariko aragondozwa akabona ngo muri effectif yanje Vinicius Junior n'umuntu ari important twagarutse yo ku munsi w'ejo, bivanye n'uburyo l'adversaire ashobora gukoroka zingo equipe idafise Vini afise Mbappe aradusinda, ariko batabaye beza Mbappe natsinda cyangwa Mbappe naho yotsinda batabaye beza aratsinda igitsindo kimwe tuye twatsinze bitanu. Madrid itabaye nziza naho Mbappe yotsinda hat-trick, equipe ifitiye confiance iraza gutsinda bitatu tukagutsinda bitanu. Mugabo equipe ifitiye confiance naho Mbappe adatsinda yaronse Vini mwiza, we gukura amanota 3 kwa Madrid wa musi kabarakazi. Rero ibijana na Erling Haaland yarongereje kontra muri Manchester City, kontra ndende kugeza 2030. Mugabo muravyuka ko twabigarutse ko kenshi irimo clause imwemerera kuba yosohoka umwanya n'umwanya mugeno uvuga ngo aronse porte de sortie imusubiza imutwara muri mwe mu migwi yifuza, kuko tudu clause yarushemo n'ibindi. Ariko ikintu gihari gikomeye nuko sindiko ndabona Erling Haaland asohoka muri Man City ubunyene ariko aridogera itarikiramu ivyo yifuza, navuga ngo kuri tapi vere collectif abiri hasi n'ibindi bigiye bitandukanye ngo abiyungiye kwa Madrid. Nayo bigaragara ngo Xabi Alonso aracakomeje kugwana n'icitwa lo collectif, mugabo bakorera Mbappe eski barabivamwo umugabo witwa Haaland abikorokeremwo ikorane abiyunze kwa Man City. Ni cyari kubiconye ntabwo kuri motivation kuri Madrid. Haaland yagize progression peut-être niveau ya City na projet bisa nk'uri kubera subira inyuma uno munsi ariko arigwana ko franchement parlant, ariko no kwa Madrid bari bigaragara Haaland yagize progression, ariko umuntu yokwizera gufatisha cyane gusoma kwa Madrid gusoma kwa City. Oya uno munsi by'ubuze kwa Man City Erling Haaland wamaze gushira ibirenge hasi, hariho incertain stability igomba kubanza kwa Madrid. Manchester City twa Champions League nibaza ko kugira ngo Haaland ave muri club yitwa Manchester City aje mu yindi dosiye tumone muri iriya version fityo bari ibintu biri presque impossible, kuko sindiko ndabona mu myaka y'imbere equipe izasura gutunga mediane nk'iya Cascante na Gundogan ahantu bishoboka. Uno munsi office Ousmane Dembele d'office na Kvaratskhelia ukavuga ngo Haaland ku 9 Paris igomba kuyoboka nimero 9 lo collectif, ariko dukora nimero 9 nko ku Pepe yabihinduye kwa Paris byo kunda ko Paris nemeza ko geza ubukinya mupira equipe ifise projet no munsi hiye ituje kalite zose guhera kuwa mbere gushika hano ikintu kimwe nemeza progression y'umugabo witwa Erling Haaland twumvise aha ya safu dukomeze no muri Barcelona. Yes, ikintu citwa progression ku mugabo witwa Erling Haaland kubganje mpagarara kuri kakano kavuga ngo umukinyi mwiza wese ni maka akinire Barcelona cyangwa Real Madrid, kuko kuva muri Strasbourg ukisanga muri Borussia Dortmund, ukava muri Borussia Dortmund ukisanga muri Manchester City. Ni nka Mohamed Salah yavuye kwa Chelsea vyanza akaja kwa Roma akagaruka kwa Liverpool. Uno munsi si mupira w'amaguru ya Romarka ko hariho umugabo witwa Mohamed Salah w'igihangange. Erling Haaland uno munsi ku myaka 24-25 niyo yogira retraite. Turazi ngo Manchester City waratunze agora umugabo agwero su rwego rwa Haaland, ni kibazo cigihe gusa bakiniye club sino Haaland nimba Manchester City tari bumwemerere kuba yogaruka mu bihe vyiza ngo isuri muheshi ijambo yamuhaye
nkuko Azara yarakivuza handi hantu Haaland ashobora gusohoka akagira progression nziza ni muri equipe ya Paris Saint-Germain wisanze yubatse guca kibure birasaba ko Madrid Barcelone itungara mini ya Marika mutungana n'undi muwinga mwiza bakavuga ngo mufise Pedri mu kibuga mukagira umugabo witwa Frenkie de Jong Messi mugomba kuyoboka umugabo witwa Erling Haaland aho ndabona progression yo ku cyane Madrid projet yabo tuanze turabira duhika inyuma yuko ino sezi zo birangiye ino sezi irashobora kurangira tubonye ibitanduke ko murabyukana ni pari tuvuga nziza no mose ufashe mu mwaka wabo mwiza mu ngino 15 tutwombeze yo konfondi yari equipe isanzwe kumbure de katurindire turabe eske byokunda ko Madrid irangiza saison yitwa equipe yamaze kuba pose muri projet yabo canke birarangira n'ubundi sino bunyene Madrid bigaragara ngo projet ya Madrid haza nabo barimo ngiba projet ya Madrid haza nubwo bagomba bakaba pose gute ntibikunda ko Haaland na Mbappe bobana oya gutyo kumbure tuca bivana nico badeside reka twumvisa duhabwa na Bube tune tugaruke dukomeza mu yandi makuru yacu Barcelona ngo baramisize mu buryo bukomeye cyane yaba kuri tapis vert ndetse n'inyuma y'ikibuga umugabo witwa Luis Diaz Beloli la Finya